Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe tutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanjye Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru mugezwaho hano kwimbonesha kure Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende idakwema kubashikiriza bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru tabwiritse kuvuga mu komine atandukanye hano mu gihugu cyacu Burundi tubabwiriza ibiri kuvugwa mu makomine nyene agize ndetse n'intara zigize Burundi tukabwira ni kuvuga ku rugar rw'intambara ubwo ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo aho ari intambara iguzo umutwe twajigwanisho M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC babwiriza ni kuvuga mu gihugu cy'abaturage cy'u Rwanda nk'abwiriza ibiri kuvuga mu Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika tubagiye kubabwiriza kuva mu bihugu byo makungu ya Kure cyane mu bihugu by'ibiyaga binini kana kengurukira uhajije gufyonda sabone wamanutse aswa jamu kumutwanditso sabone ugafyonda ko ndetse ndasabe nawe utareza gufyonda sabone kwa manuka aswa jamu kumutwanditso sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi wakomeza dusangiza n'ibitekerezo no kwibuka gukana ukazogira ngo ubacu kuronka amakuru yacu ku gihe mu ngingo nkuru amakuru yacu naguteguriye ari buze kwiyandaho tonyerukira mu gihugu cy'u Rwanda bagwiyuze yuko imahama mu Rwanda indwara y'amaso y'imbwa iragisibije none imiti isa niyaheze mu bubiko mw'inkambi ya Mahama mu Rwanda haribonekeje indwara y'amaso imiti ifasha kuyivura isa niyaheze mu bubiko nazo kwegura ko nyine mwidodo y'amakuru naguteguriye none kandi turagarukana iwacu Burundi mabwirize yuko Bujumbura irenguka umwanya muto ry'umenyesha amakuru Kenny Claude Nduwimana umenyesha amakuru Kenny Claude Nduwimana yararengutse umwanya muto ya muri senare nkuru y'igihugu ya Mukaza mu gisagara c'udandaji Bujumbura kuri uyu wa kane yahawe isango ryo mu kwezi kwa mukakaro kuza imvoni uko uwo bagiriza icacimwe atitavye mw'idonido ry'urubanza kuri uyu wa gatanu hari uwundi mushasha yitwaye muri uwo rubanza ashobora gucibwa gupfungwa imyaka 20 ndazi kubikora kwa nyene mw'idonido y'amakuru naguteguriye ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko nacato mudafata iminota 10 cyangwa 15 gusa wumvire vyesha amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanye gato cyane ku mikoro nje uba uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhawe ikaze Hakaze mwidodo y'amakuru naguteguriye kandi uriko uragezwaho nanje Bunyoni umugenzi reka ntangurire imahama nkubwire ko mu Rwanda indwara y'amaso y'imbwa iragibishije none imiti isa niyaheze mu bubiko inkambi ya Mahama mu Rwanda haribonekeje indwara y'amaso imiti ifasha kuyivurira isa niyaheze mu bubiko indwara y'amaso y'imbwa irabingamiye impunzi zo mu inkambi ya Mahama mu Rwanda ikaba ituma amaso atukura kandi uyarwaye akababara cyane ashaka kwiyagaza inyuma y'indwi zibiri iyo ndwara yibonekeje abayarwaye ni benshi cyane aravye ukuntu baza kwa muganga kandi biragoye kubasigurira ikiyiteza ibimenyetso biyiranga n'amaso atukura ibirashi kuribwa mu maso kuvyimba ibigohe mugabo ibimenyetso biratandukanye bivanye n'umuntu nkuko bishikirizwa n'abahinga mu vy'amagara y'abantu imahama yo ndwara yandurira biciye mu gukorana ko n'uyarwaye gukora ku bikoresho vyakozwe ko n'uyarwaye ikaba ihungabanya ikibano n'amashure bikavugwa n'abakora mu gisata c'amagara y'abantu imahama basaba abanduye kugabanya kuguma bagenda heshi no gukorana ko n'abandi abanyeshuri bo muri mato ayisumbuye baca bategerezwa kuguma muhira bigatuma ibikorwa by'ishure bihungabana kubera ko abigisha nabo nyene bafashwe baca baguma imuhira kugira ngo ntibanduze abandi bikavugwa n'abaduhaye amakuru bari ku mashure gukoranira hamwe muri benshi haba ahahurira abantu canke mu biro si vyiza kugira hagabanuke kwanduzanya
impanuro zindi zibuza kwikora ku maso mu gihe wamaze gufatwa kudasangira ibikoresho hamwe bimwe n'abandi bantu, gupoma umuti ahantu hose handuye hamwe no gukwirakwiza amabwiriza y'isuku neza mu karaba kenshi amazi meza n'isabuni. Ububiko bw'imiti bushobora guhera nk'uko abaforomo babibwiye umwe mu bakuru b'imiryango. Mfise abantu 7 mu nzu, 2 nibo bonyene batafatwa. Ikibabaje nuko ntaronse umuti ukwiye kubera ko mu bubiko umuti ari muke. Imana iturinde niko yatubariye. Impunzi zirababajwe n'ukuntu muri kibano cabo iyo ndwara ishobora kurandagata n'ingoga kubera ko aho haba ari hatoya. Inkambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda irimwo impunzi 63,000, muri bo abarundi barenga 40,000. Abo bandi bakaba ari abakongomani. Bujumbura naho irenguka umwanya muto yari umenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana. Umenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana yararengutse umwanya mutoya muri sentare nkuru y'igihugu yamukaza mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura kuri uyu wa kane. Yahawe isango ryo mu kwezi kwa mukakaro kuza. Imvo nuko uwo bagirizwa icaha kimwe atitavye mw'idonido y'urubanza kuri uyu wa kane. Hari n'uwundi mushasha yitwaye muri uwo rubanza ashobora gucibwa gufungwa imyaka 20. Kenny Claude Nduwimana yaracunzwe n'abapolisi benshi niko vyabonywe nabo bagenzi bacu hamwe n'umumenyesha makuru wa Burundi News TV mu rubanza rwo kuri uyu wa kane. Yari kumwe n'abashingwa manza 2 bamuburanira. Abacamanza ntibemereye abamenyesha makuru bake bari bashitse muri sentare gufata amasanamu. Bisaba ko muba mufise uruhusha rwanditse rudasanzwe kugira ngo tubemerere gufata amasanamu, niko basiguriye abamenyesha makuru bariko barakurikiranira urwo rubanza. Ibirego kubw'ibirego abatoza mukuru wa Burundi News TV yashoboye kubona Kenny Claude Nduwimana akurikiranwa ku vyaha vyo guhungabanya umutekano, gutuka inzego za leta no gutanga amakuru y'ibinyoma. Ivyo vyaha bihanishwa imyaka irenga 20 kubw'igitabo mpanavyaha gikoreshwa mu Burundi. Kumushikanayo kuri uyu wa kane sentare kuri uyu mukiza yahanishije gufungwa imyaka 10 umukenyezi w'umumenyesha makuru Florian Rangabiye muri Nzero 2023 yamenyesheje Kenny Claude Nduwimana ko hari uwundi yamwitwariye muri urwo rubanza. Ni Colonel de Police Alfred Innocent Museremu yahoze ari umukomiseri arongoye gendekeza hagati y'igihugu. Uwo mugabo kubw'intahe zabegereye Kenny Claude Nduwimana nawe nyene yarafashe ibikoresho bifise agaciro k'imiliyoni 43 n'ibihumbi amajana 5 y'amarundi mu 2021 mu gihe yari akiri mu mabanga. Iyo ntwaza ngabo yaserukiwe n'uwiburanira ibirego vyiwe ntivyasomwe. Hafashwe ingingo yo kwagiriza imbere urwo rubanza muri mukakaro uza. Abacamanza basiguriye Kenny Claude Nduwimana ko bo bagirizwa icaha kimwe atitavye urubanza. Uwo nawe ari Medard Muhiza yahoze ajejwe ibibazo mu buserukizi bw'u Burundi Ikishasa umugwa mukuru wa Kongo. Ifungwa ridakurikije amategeko bw'ababuranira Kenny Claude Nduwimana. Abo muryango wiwe nawe nyene babwiye ivyaha yagirizwa n'iremetanya babona ko azira umwuga wiwe. Ubwa mbere umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko Kenny Claude yibisha uruyeri. Mu nyuma bavuze ko afise urubuga rwa X rwahora ari Twitter acishaho amakuru atariyo mu ntumbero yo gucafuza ishusho y'igihugu n'indongozi. Abakozi b'igendereza babinonosoye ibijanye no kurondera amakuru barasuzumye
munyabwonko na telefone vyiwe ariko nta na kimwe basanzeyo kimwagiriza. Niko biriko biharuriye n'umurungika mw'ibohero rikuru, afunzwe kuko yiyamirije ko indongozi ziriko ziranyanga amatongo ariko azira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Niko bavuga. Kuva ahagarikwa mu ntango za gitugutugu 2023 n'irya kabiri Ken Claude Nduwimana arenguka, yari yarengutse imbere y'iyo sentare nyene muri ntwarane guheze b'umuryango wiwe bariyamiriza ingingo zidindiza urubanza mu ntumbero yo kumugumiza mw'ibohero batisunze amategeko. Nshuti banywanyi bacu reka ndasubikiye ahangaha, gusa mwese mumeze ndabasaya gufyonda sabone niba mutarafyondako, kandi nako mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, makagire Imana n'amahera kuri mukoronje mwa muniko murumviriza ndi Munyoni umugenzi. Ciao ciao.